DCH ni ishyirahamwe ryatangujwe no gwaruka, ryatanguye mu 2015 igihe twari duhejeje ishure secondaire, ariko rero ico gihe ntivyakunze ko tubandanya bivanye nuko ivyiyumviro bitari bwashike kure ngo tugende muri ministere dusaba uruhusha. Ariko ico ciyumviro cyasuye kuvyuka nageze ngaho i Bujumbura niga muri université, turasura turakivyura ishyirahamwe maze turarigeza ku rundi rugero riraronka ordonnance ministerielle hari itariki 15 z'ukwa gatandatu 2020. Ibikorwa nyamukuru twihaye gukora ni ibikorwa cyane cyane bifatiye kwigurirana ry'abantu. Ivyo navyo ni nk'ibidukikije, gukingira ibidukikije. Murabona ko ibidukikije bibangamiwe, ni kugwanya ingwara ziva ku gufungura nabi hamwe no kwiteza imbere. Ivyo nivyo bikorwa nyamukuru twihaye tuzokora nk'ishirahamwe ry'ugwaruka ndetse ririmo n'abakuze bake bake. Ndashaka ndamenyesha yuko kubijanye n'ibidukikije ishirahamwe DCH niho ririko rirashira ingufu nyinshi cyane. Murabona yuko ibidukikije ngaha mu Burundi ibijanye n'icafura ry'amazi, ibijanye n'inkukura, ibijanye n'ibiti, abacamakara, ababubaka amazu ngaha mu gisagara, ubona ko ibidukikije bibangamiwe ata muntu n'umwe avyihishije n'ibintu bigaragara. Rero ishirahamwe ryashimye mbere kubanza guhera ku ico kintu kijanye no gukingira ibidukikije. Ndashaka ndabamenyesha yuko igikorwa mbere duheruka gukora hari mu kwezi kwa mbere kuno mwaka 2021 dusanze twarateye imigano ishika 15,000 mu ntara ya Gitega. Twateye imigano ishika 5,000 ku birometero 15 vy'uruzi ruvyironza, dukoranye n'igisata ca OBPE gisanzwe kijejwe gukingira ibidukikije. Ico gikorwa rero kirakomeye gose kuko n'igikorwa cyasabye kwitanga cyane bikomeye, kisaba n'uburyo twakoresheje twebwe mwishirahamwe nyene turitanga, ariko ishirahamwe OBP nayo yarafashemo cyane ko twarakoranye. Nitwagarukiye ngaho urundi gwaruka rusanzwe ruhurikiye mu iryo shirahamwe ngaho i Bujumbura nako nyene gwaragiye hamwe ruriga ikintu twokora cihuta ngaha, dusanga natwe intererano yacu mu gukingira ikiyaga Tanganyika yogaragara. Ndetse ico gikorwa tukaba twaragikoze hari ku itariki 17 z'uku kwezi kwa kane. Ico gikorwa twarakiranguye aho twagiye gukingira ikiyaga Tanganyika dukoranye naho nyene n'intwaro meri ya Bujumbura, tugakorana n'igisata ca leta kijeye gukingira ibidukikije bita OBPE. Iyo rero tukaba twaragikoze bikaba vyagenze neza. Mbere tukaba tugomba dushimire n'ishirahamwe Regidezo ryo nyene ryabonye yuko ico gikorwa kiri n'akamaro kanini, gifitiye akamaro cyo gusukura ikiyaga Tanganyika, ari naco kinabangamiwe gose ku rugero ruteye n'ubwo. Regidezo rero turayishimiye cyane, tukuma tuyishimira kubera niyo yaduhaye intererano y'ibikoresho twashoboye gukoresha, harimo ibirato, harimo amarato, harimo mbere n'ibipawa.